bakunzi ba CANAAN TV ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo dufatanye isengesho. Uyu munsi ndumva ndongorewe ko twosengera igihugu, twosengera Afrika, kuko abantu b'Imana burya abantu turihenda cyane gose, tukiruka mu bikorwa, tukiruka muri biriya na biriya, ariko tukibagira gusengera igihugu, tukibagira gusengera amahoro mu gihugu, tukibagira gusengera abatuganza, kuko burya iyo igihugu kitarimwo amahoro nawe nta mahoro ushobora kuronka. Rero murumva yuko umuntu wese yarakwiye kwama yitwararika gusengera igihugu, yakwiye kwama yitwararika gusengera igihugu. Si n'igihugu gusa, dukwiye gusengera isi, dukwiye gusengera Afrika yacu kugira ngo ibemwo amahoro. Nukuri ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, umuntu wese akanguke agira umutwaro wo gusengera iki, ugusengera igihugu ciwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, mwumve icyo Imana ivuga, mwumve icyo Imana ivuga ku gihugu. Reka dusome mu Ngoma za kabiri igice n'icindwi, turasoma umurongo w'14. Mwumvirize icyo havuga ngo: maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru ndabaharire ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo. Amen. Mwabyumvise? Ndabasabye dusubiremo iri jambo turyumve neza, turimedite ko neza, twumve ko ari aho dusenga, tugasenga duti ngo turiko dusengera igihugu, turiko dusengera isi, mugabo Imana yaturaba ntinatwumva, ikumva ivuga ngo mbega aheza gusenga ryari ko numva mu matwi yanje numvamwo induru. Uko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo isengesho ry'umunyavyaha ngo ni nk'induru ivugira mu matwi y'Imana, canke ngo ni igiseseme ikagira noze, ariko ngo isengesho ry'umugororotsi, haleluya, ngo ni umubavu mwiza umotera mu mazuru y'Imana. Ikaguma ivuga ngo yo umwana wanje nakomeze avuge ndaryohewe, nakomeze avuge akumva agaparfait kamota neza, Imana ikumva inezerewe, ikumva amajambo meza. Nukuri hariho n'umuntu muba muriko muraganira ukumva avuga neza, ukumva avuga amajambo aryoshe, amajambo yihumura, amajambo rimwe ari mu ubwenge, ukumva woguma umwumviriza. Ariko abakaba uwundi muntu avuga yahasamye ngo avuge, mukama wanje uvuga uti mbega araheza kuvuga ryari ko numva no kugara n'amatwi, no kugara n'amatwi. Je hariho abantu mpora nkunda kumviriza yo ndaryohewe, nkumva ndiko ndakira ibintu vy'ubwenge, ndiko ndakira ihishurirwa, ndiko ndakira ibintu, nkumva yoguma avuga, nkumva noguma ndamwumviriza. Ariko hakaba n'uwundi avuga buno nyene nkaca nzimya, nkumva wapi. Ni Imana rero nikwiri, Imana y'abana bayo bariko barasenga, abagorotsi bariko barasenga, Imana iranezerewe. Haleluya. Urumva ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi, nibicisha bugufi bakarokonesa intege nke bafise, bakavuga ati Mana twebwe uyu munsi ibi bintu byaratunaniye, ariko turaciye bugufi imbere yawe twihana tugusaba ngo tugirire neza. Urumva ngo nibicisha bugufi bagasenga bakarondera mu nyunga z'Imana, bakarondera ubutabazi buva mu Kumana, bakarondera kurongorwa n'Imana, bakarondera kugenda uko Imana ishaka, sibyo?
ngo barondera mu nyonga zanje ngo bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi. Wabyumvise? Umunyabyaha ariko arasenga ntahimbara Imana abantu b'Imana, ariko umunyabyaha iyo yihanye akavuga ati Imana ndasabye imbaraga zawe n'ubuzima ndimo ndabwase ibintu nkora ndavyase, ndagomba kuba umwana wawe mwiza, ndagomba kuba umwana wawe ukuri, Imana mfasha, Imana mpinkomezi zawe. Imana iri mu ijuru iranezerwa. N'umuvyeyi muze muraba umwana wiya arakonesheje intege nkeze bakaza kamubwira ati papa canke ati mama nukuri mbabarira, jewe iki kintu nukuri cyarananiye ariko ndafashe ingingo yo kugiheba, mumfashe no gusenga, mumfashe mumbe hafi, je ibintu ndavyase sinkibishaka, ubuzima ngenderamo ni bubi ntabwo ngishaka. Nimwiyumvira umunezero umuvyeyi ashaka kugira. Rero ni Imana yacu c'est la même chose. Irashaka ko duhindukira tugasuzugura ingeso tugenderamwo. Haleluya, tukazisuzugura. Urumva? Ngo bakareka ingeso zabo mbi ngo nuko nanje nzomba ndi mwijuru. Umvise? Imana yumva umuntu ahindukira abantu b'Imana. Imana ni yumva umuntu ngo agiye kwiyeza, ngo agiye gusaba imbabazi, mugabo atadetermination afite mu mutima wewe uguhindukira ngo ahebe ico kintu. Abantu benshi bagira umenga n'ibintu bakora ibintu by'akamenyero. Urumva ngo ni ubanze wiyeze ngo ubone kuseruka imbere y'Imana. Ivyo sivyikeneye. Twarejejwe une fois pour toutes n'amaraso ya Yesu, ariko dukeneye kuba transformé tugahindurwa n'ijambo ry'Imana, tukavuga ngo inzira turayivuyemo dufashe iyindi nzira nziza. Haleluya, haleluya. Naho wogwa imbere mugabo uri kurondera kujya mu nzira nziza, Imana iragushigikira, Imana ikugirira neza. Amen. Ngo nzobumva nzobumva ndi mwijuru, ndabaharira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo. Mwabyumvise? Kandi gusengera igihugu bantu b'Imana si isengesho ry'umuntu umwe, ni isengesho rya twese. Umuntu wese akwiye kugira umutwaro wo gusengera igihugu ciwe, kuko nikitaba amahoro nawe nta mahoro uzoba. Reka rero dufatanye dusenge. Imana data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uw'imiryango yose yo mwisi itirirwa n'indimi zose, ndaciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza Mana. Ndaje mwami Imana ngushima, ndaje ngushimagiza ko watugiriye neza nyaguhora. Haleluya, watugiriye neza ko waduhaye Kristo umwana wawe ngo adupfire kugira ngo uyu munsi dushobore kwegera intebe yawe tudafise ubwo, kuko twebwe twarabo gupfa, twarabo kurimbuka, twarabo gukirwa kwiteka, nta masezerano yo kubona Imana twari dufise, ariko twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uyu munsi turahamagara ijuru rikumva, turahamagara data akadutabara. One Mana y'amahoro, ndaje nukuri ngusaba ngo duharire ibyaha n'ibigabitanywa byacu mwami Imana. Urabe ibintu byose twagendeyemo bitakubahisha mwami, nsaba imbaraga zawe, ndasaba imbaraga zawe ngo zimanukire abantu bose mwami w'amahoro, bashobore kwitandukanya n'ibibi byose n'ibisa nabyo. Abakoze ibyankwa nawe nukuri ni byinshi twakoze, twabishije amaraso ya bene wacu, twarayibye, twarakoze ibyankwa nawe, twababaje imitima ya bene wacu Mana, bituma dutera ishavu umutima wawe. Ariko uyu munsi turaje twihana ngo duharire ibyaha by'abasogokuru bacu, ibyaha bya bene wacu. Mana y'amahoro, reka hamanuka impwemu y'ukwihana, hamanuka impwemu y'ukwihana no kwitandukanya n'ikibi cyose, kugira ngo igihugu cyacu kibone ubutabazi buvuye kuri wewe data. Turakwizeye uri Imana yuzuye imbabazi, uri Imana yuzuye urukundo, uri Imana iteba kuraka, ariko kwihutira kugira neza. Nsabye amahoro yawe mwami Imana ngo aganze igihugu cyacu, ndasabye amahoro yawe aganze, ndasabye urukundo rusubire kugwira mu mitima ya bene wacu, abarundi n'abarundikazi ndetse n'abanyamahanga ba muri kino gihugu. Wa Mana we, ku rukundo rwawe rusubire kududubiza muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasenze ngo ikirere gikinguke, ijuru rimurikira abaturongora mwami Imana, ubaha ubwenge, ubaha umutima urukundo, ubahe kwitangira igihugu mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami wanjye. Ndabasabiye imbaraga zawe, ndabasabiye urukundo rwawe, ndabasabiye amahoro yawe, ndabasabiye kurindwa no kugirirwa neza nawe muri byose mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Wivange mu bintu byose Mana, mu matora wivange, mwemu yera ganze, mwemu yera w'Imana uganze ukora ibikwiriye n'ibibereye, kuko ndazi neza ko ubugombe bwawe ni bwiza kuri kino gihugu, ni bwiza kuko waravuze kandi warasezeranye kuzotugirira
neza. None Mana y'amahoro, nk'abana ba kino gihugu duciye bugufi imbere yawe, dusaba ubutabazi bwawe mwami, dusaba ubutabazi bwawe mwami, wihesha icubahiro, ubugombe bwawe bukoreka, integuro yawe ishike, kuko webye wavuze n'ibyo wateguye nta kintu na kimwe gishobora guhagarika umugambi wawe mwami Imana. Nukuri abana bo Burundi bihane kandi ndasengera mwami Imana Afrika yose, ndayisabiye uburinzi bwawe, ndayisabiye amahoro, ndayisabiye ubutabazi, udukiza agasuzuguriro kose k'abadayimoni, uturinde mwami Imana ibintu byose bituma ibihugu byacu bisubira inyuma, ariko umugisha wawe mwami w'amahoro ukomeze kuganza, ukomeze kubagwira hejuru y'ibyo bihugu byacu mu izina rya Yesu Kristo. Ureke urukundo rw'abanyafrika rugwire, dukundane hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya, uri uwo kwizerwa, ndabizi ugira neza, ndagukunda, uri umwizigirwa, uri umunyabuntu wa Mana. Wereka amahoro yawe aganze, reka amahoro yawe aganze, reka ikirere cyose cyuzure mu bushobozi bwawe, ubushobozi bubohora, ubushobozi budukura ko karandi dukurikirana, twarazwe n'ibisogokuruza byacu. Wa Mana urakomeye, wa Mana uhindura amateka, uhindura amazina, uduhindurira amazina, uduhindurira amateka, uduhe Afrika itemba mu mugisha w'Imana, uduhe Afrika itemba mu ivyiza, kuko warabisezeranye kandi waduhaye kontina nziza irimo ubutunzi buteye ubwoba. Ariko reka uyu munsi mukunzi wanje, ubutunzi bwa Afrika bubenefisi abana ba Afrika. Ndakwinginze nyene imbabazi n'imbaraga, ndakwinginze rukundo rwanje, ndakwinginze mahoro yanje, ndakwinginze byerato byanje bidakoze isoni, ukora ibikomeye, unyiganyiza imbaraga zitugwanya, ugwanya utsinde ibidutsinda. Ndavuze ngo icubahiro cy'Imana kigaragare, ndamanika ibendera ry'ubutsinzi hejuru y'ikontina mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse isi yose mwami Imana ndayisabira amahoro yawe, wiganze nyenimo, wiganze rukundo, ushigikira abera bose aho bagera, aho basenga bakurondera ku murango no mwijoro, abagutakira uri mwijoro ku ntebe yawe, uvyumve mwami Imana, udukirize ibihugu byawe byacu mwami, bibona amahoro, bibona ubutabazi bwawe. Uzobukoze wa Mana, uri uwo kwizerwa, wenohemuka bawe mwami, abakurondera n'umwete urabiyereka, abaguhamagara urabitaba. Yo wumva gusenga kwacu, tugusengera imbere yawe ku murango no mwijoro, ntikwirengagize amagorwa n'amaganya mwami, ntukirengagize ibyago n'intambara duhura nabyo mwami Imana. Utanga amahoro kandi ubambe ihema ry'uburinzi bwawe hejuru y'iki gihugu, kandi urambe ihema ryawe hejuru y'ibihugu byose bya Afrika. Abana ba Afrika batabagwe kandi bagirirwe neza nawe. Uri uwo kwizerwa, uri Imana, uri umuvyeyi, uri umutabazi wa twese, uri umwungere mwiza, uragira intama zawe uzengenga, ukomeze kuziragira kandi no kuzengenga, udushikane muri wa mugambi mwiza wadutegurira kuva kera isi itarabaho. Mana ndagushimiye, ntitwikebagura, dusaba bike byinshi ukabiduhera ubuntu, kuko ndabizi neza mwami Imana ko imigambo dufitiye ni myiza, si y'ibyago haba n'amariko ni y'amahoro. Rero nsabiye amahoro Afrika, nsabiye amahoro Burundi, nsabiye amahoro bene wacu bose, nsabiye umugisha w'Imana bene wacu mwami. Urambura ikiganza cyawe cy'iburyo, ucuncubura imvura y'umugisha wawe hejuru ya rino hanga, uzobukoze wa Mana, ushimagizwe kandi wubahwe, kumvise ugusenga kwacu, hama icubahiro gikomeze kuba icawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye kubyumvise, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.